Ndabaramukije mwese ndabaha ikaze muri amakuru atekanye ikirere cyo kuri wa gatanu igenekerezo rya 3/0 umwaka wa 2025. Ejo mu gitondo hitezwe ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara za Makamba, Bururi, Rutana, Ruyigi na Cankuzo mu zintara zisigaye z'igihugu. Hakaba hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara ya Mwaro aripima byo degrees Celsius 13. Ku muhingamo naho haritezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara za Kayanza, Karusi, Muyinga, Ngozi na Kirundo mu zintara zose zisigaye z'igihugu. Hakaba hitezweyo imvura hacemwo n'ibihe vy'izuba. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu ntara ya Cibitoke aripima byo degrees Celsius 29. Ejo mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igice isaha 11 zirenga iminota 56 rirenge igice isaha 12 n'iminota 15 z'umugoroba. Ariho ni harangiye no makuru atekanye ikirere mwateguye n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze kuyakurikirana Arise n'Ingabira jene ko ndabashikiriza naho butaha.